mu Kirundi bavuga bati uza gukira indwara arayirata. Indwara twe twagwaye si indwara isanzwe. Mbega ni mu bihugu bingahe ku isi urumva havugwa ihonyabwoko? Ni bingahe? Ni ukuvuga rero indwara twagwaye ni indwara imwe mbi cyane, no mu gukira iragoye, yafata umwanya. Nicyo gituma rero tuvuga nti ni ukuri turabivuga bikwiye, ahubwo kandi babivuze neza muti badusabye ngo dukwiragize, tubwire bato n'abakuru, tubwire benshi kugira ngo babimenye byabaye. Intwaro rero akazi ka mbere ifise nako gukingira abenegihugu n'abanyagihugu. Utabakingiye ntacyo uri kurakora. Ico gihe rero nibaza yuko intwaro aho kubakingira niyo yabishe. None rero ico nagomba kuvuga ni uko ako kahise muri ko muraserura muri cigwa birashobora gushika n'ubu. Kwiga rero igituma byashitse kijya gihe mukaza muraraba yuko mene ivyo bituma n'ubu ataho bwibonekeza kugira ngo twikingire. Hanyuma mwavuze ingene abantu batinya kuvuga sosanduze kugira iki, muraga ni mu mashuri babuza gusohoka. Si ibyo gusa, mu ishuri haca haba icuka kibe haba mu secondaire n'universite, amashuri amwe amwe abana b'abatutsi bagafata ibuta bagashira munsi y'ibitanda by'abana b'abahutu, bagaca baza kubariga muri sirete ngo bafatanye ibuta bagira babice. Kandi ivyo ubutegetsi bwari bushikiye malheureusement. Jewe icyo nagomba guterera ni uko kunyaga byabaye ubwoko bubiri. Jewe nababwiye ko naniga mu w'indwi ndaza amazu atari make nabigitega data yari komiseri. Hariho amazu twabona abamo abantu bandi twigana, ariko tujubona kugenda tugasanga abamwe abandi bantu. Hariho abantu bize muri universite y'u Burundi, ngira ngo nibuka ibibisi binini byahora bitwara abanyeshuri imyaka myinshi, bijya byari by'umuhutu yishwe mu 2002 yabigitega mu Giswahili. Murumva ko ibyo bintu byafashwe na leta. Rero hariho abanyaze ku giti cyabo, hariho n'ibintu leta yafashe. Jewe intererano yanje nagomba kubasaba nyakubahwa perezida nabo mukorana, nuko selon le principe de la continuité de l'État, leta yogira umutima menyo ikemera ibyo leta yakoze kijya gihe, kuko igituma izo manza hariho bavuze ngo bazi imyaka 10 aburana. Mbega nk'umuntu yaguze iyo nzoka yigura na leta, umva yo bisubiza umuntu urumva we yaravuze setangakeba rito bonne foi, mugabo hitambitsemo leta. Ni leta rero igomba gushumbusha abo bana.